Karasi ukwiri umuhezo kwitoza ijyambere yavukiye mu Burundi igihe igihugu cyariko kiraca mu bihe by'intambara no kutumvikana kw'amoko. Intambara z'imbere mu gihugu ukutizirana hagati y'abanyagihugu, igihugu cyariko kiraca mu bikomeye cyane bya politiki. Nk'abandi basore benshi muri ico gihe inzira bari zibiri gusa, inzira y'ubuhunzi canke ya gisirikare. Godefroid NIYOMBARE yahisemo ya gisirikare. Kuva mu myaka y'igihumbi kimwe amajana 1993 gushika mu 2005 yinjiye igisirikare, yinjira mu muhari w'abagwanyi ba CNDD-FDD. Ico gihe CNDD-FDD wari umutwe w'abagwanyi wagwanye leta y'ico gihe, wagwanira ubwigenge bw'abahutu. Godefroid NIYOMBARE umwe mu bagwanyi bakomeye cyane b'uwo muhari, aho niwe yatanguye kwiyerekana nk'umusirikare w'umunyabwenge, umusirikare ushoboye kuyobora kandi umusirikare w'umwizigirwa. Iyo niyo ntango y'inyenyeri yiwe ya mbere mu gisirikare. Mu mwaka wa 2005 ibintu birahinduka cyane mu gihugu cy'u Burundi, intambara irahagarara, CNDD-FDD iva mu ishamba ijya mu butegetsi. Ubu niwo mwanya wahinduye neza ubuzima bwa Godefroid NIYOMBARE burundu, ava mu nyeshamba aza kuba umusirikare wa leta yemewe n'amategeko. Kuva ico gihe Godefroid NIYOMBARE atangura